waramutoye umuzi kumukunda ntimwovyana abana babiri batatu canke bane ngo muratandukanye ya none ni urudandaza gukora kwa canke ngo ari biki kandi nka twebwe twakoze tutafise bapapa bafuye tukiri bato so turazi ubuzima twabayemo tutari kumwe n'abapapa ku ngare bugoye aravuga ati papa yaba ari ngaha ibisije mba ndiko ndabikora twonge tubaramutse aho muherereye mwese bakunzi ba JTV online tubifuriza amahoro y'Imana uno munsi tukaba turi kumwe n'umutumigwa wacu ntarabandanya umutumigwa kwere yarangoye nawe nyene kumurondera arangora kumambwira ati nzokubwira ariko uno munsi Imana yabikoze turahuye ntarabicisha byinshi reka tumwakire amakuru yawe rero ni meza vraiment ndashimira Imana mukamwa uteye uza gutemberera ngaha cambe kwanza ndiko bishimira Imana ko yadushikanye turi bazi ariko kubera wangoye man kubera wangoye ndibaza nabuzi ubuzima tubamwe nawe urabuzi ko bumeze si vyoroshe ushobora kuba uvyutse nanye nkaba nikanguye vyovyo ikoze ngaho umeze rero imbere yuko tutarabandanya reka wibwira abantu kuko n'ubwa mbere ndibaza ugiye kuri kamera za JTV online reka wibwira abantu mo baragukurikirana uwuriwe amazina yawe uvukomoka mu muryango w'abana bangahe uwuriwe mu bisanzwe nk'abatanzi Jane twa Odas baisha abanzwe izina rya James iritazi hano banyita Diblu haba mu bisanzwe mfise abana babiri umukobwa n'umuhungu umva bisobanure ko uwubatse sinova ndubatse cyangwa sinubatse ariko muri uyu mwanya nta uri hafu ndi hafu ntabwo turi kumwe pole sana wihangane nkuko nabikubwiye narikuganije wa ku telefone nakubwiye ati ndifuza ko twoganira nawe kuko hari ibintu ufise byinshi hari ivyumviro wotekerera abantu canke tukaganira nyene ibintu just nta abantu bataza kuvuga ati ngongi kugira like interview si interview ni kiganiro ni kuganira ego vraiment nta kibazo nuko bishimira witeka ko yadushikanye kwanza tukiri bazima turashaka kuvuga byari byose uca ukambaza cyare cyose nta kibanda shaka genda kubaza pe genda za gukubaza ndakubaza kuko wewe wara mu bantu bangoye nawe urimo abantu bari busy nawe urimo ntegeza kugora ko nakugoye none yose ucugorwa nawe oya ndivyo anyway iyo ndahera ku kabazo ka mbere iyo uvyutse ukigira ikintu cya mbere uba oherako icambere kwanza uvyutse uri muzima utarakora ikintu cyayo cyose nuko banje gushimira Imana yuko yakuramukije ukaba byose bifise amahoro ukabukomeye harabavyuka harabaryama ntibavyuke numva aho Imana bayaguteka gateka ukaba waramutse uri muzima uteza gushimira Imana nico kintu nyamukuru mu buzima before gutangura gukora ibindi byose nuko banza gukora gushimira Imana gusenga gusenga igikurikira nacu nabura bizi ko tizagenda gakora isuku ry'umubiri wawe idushe canke ari byo banza gutunganya muzi kabitunganya bishobotse mukaye ukitegura kagenda mu buzi bwa buri kirundi kiragoye vuga nicyo nugenda mu buzi bw'abandi karangura nyine ibikorwa bisanzwe nyine bitubesheje kugira ngo tubeho muri kino gihugu c'abandi ivyo nivyo banza gukora imbere ko uja ku kazi kubwo buzi bw'abandi b'abantu before kugenda ku kazi nuko banza icame kwanza nakubanza gushimira Imana banza gusengira Imana hamaze gusenga Imana ukagenda kwitegura ambane gukubita umuswaki ambane guteka icayi ukanze ukabikora hamukitegura ukambara impuzu ukagenda ku kazi okay ndumva hari ivyo ni vyiwawe ivyo ni kuvyimviro vyiwanje ivyo ni kuri jeje uravyumva kuvyumviro vyiwawe sasa rero Dibru kumengo ntiwatubwiye amazina yawe yose yavuze oya James irindi ngenda banyiko ejo nijyo nashaka rero kumenya si benshi bari ngenda banyi so warababajije abavyeyi impamvu bakwise ngenda banyika ivyo ni impamvu urayizi se is family uraza amazina ya famille mu basokuru basokuruza nibo amazina agenda yakomoka
ngira ngo mwumviseho turimo turaganira ni James Ngendabanyikwa uwo batazira Diblo. Ku bantu benshi batazi iryo zina ni Diblo. Ngaha muri kino gisigara cya Brisbane muri Australia ni Diblo tumamagara. Diblo rero imbere yuko ushika ngaha ndashaka nabanza ndagusubiza inyuma gatonya muri aho twaje tuva. We waje uvahe? Kuko abantu benshi baje bava ahantu hatandukanye. Je mu bisanzwe We waje uvahe? Bwa mbere navuye Tabora. Ahantu hitwa Kigwa. Ndibaza mu bantu bahunze mu 20. Oh sorry. Sorry nene bagiye. Mu camake wavukiye? Ko navukiye muri Tanzania. Muri Tanzania. Niyo mpamvu uzi impamvu ndakubajije. Kubera keshi iryo urakunda kwambara impuzu ziri ku idarapo rya Tanzania. Aho ati nese uyu muntu kimba yavukiye mu Burundi agakura muri Tanzania ariko ategeza no ari niyo mpamvu hose ni muhira. Hose ni mu rugo. Hose ni muhira. Yes. And then vuga aho nabaye imyaka myinshi novuga cyane gose. Aho wavukiye muri Tanzania. Mbwasi navukiye mu ikambi umenye. Oya Jesse navukiye mu ikambi. Oya. Wavukiye. Naje mu ikambi nashitseyo 98. Mu kwi 12 ku ntabe ni yenze. Mu ikambi yahe? Mutabira. Tuje tuvuye ahantu yitwa Tabora Kigwa. Muvuye Tabora. Mu ikambi ntabwo yari kambi. Oya, ntabwo yari kambi nyene. Yari ngira ngo cyari kijiji. Byari bisanzwe babaho wiyumviriye wewe nyene. Ariko ntabwo yari kambi. Umaze gushika mu ikambi wawibuka nk'abantu bavuye mu iyo kambi yiwanyu. Ibarabara mwabako hariho by'amabarabara. Mu ikambi ibarabara twabako yari bahita ngo ni AD. Rero cyayifatanye n'ibaba rya kabiri rya zone D. Mugabo mva twe ryace itandukanga cyitwa rya gatanu. Kubera ivanye ko izone zahindutse ni AD na D. Twe yace yitwa AD. Mutabira wa mbere. Okay. Abantu mwavuye mu iyo kambi Dibura yaje kuvuga reka tubaramutse kuko ni kera cyane. Ni kera cyane. Wakuriye mu ikambi. Niho wakuriye. Yeah. Ubuzima bwo mu ikambi bwifashe gute cyane kumva nahamaze imyaka itarenze ngira ngo 5. Gusa waruzi ubwenge. Ubuzima bwo mu ikambi bwari bumeze gute rero? Ku bantu batabaye mu ikambi. Navuye Tabora niga mu ya 4. Mu wa 4? Cha bisabwa nisubiye Tabora intunze mu ikambi niga ururimi rw'ikirundi ubushasha nca ntangura ya mbere ubushasha. Icyo gihe nta kirundi mwabwa mavuga Igiswahili gusa. Nta kintu cyakiriyo twavuga Igiswahili gusa. Impamvu rero mwavuye aho Tabora mwinjira mu ikambi niye mpamvu? Yabaye connection uvuga ati ngo abarundi ngo begerane cyangwa umva anyway hari umuntu yarasanzwe akurikirana abarundi ho bari abahunze 72 abahunze 93 na 4 hari umuntu yarabakurikira. Okay, birumvikana. Avuga ati reka mwegere hamwe kubera hari commission ndibaza mva ni nk'akantu kakana Imana yagiriye abantu bati murogende hanze. Murogende hanze. Mbwa iyo niyo yari ntumbere yabo kugira abarundi bagende Mutabira. Hama abagomba guhunga bahunguke. Hama basigena bagende mu bigo byo hanze. Umaze gushika mu ikambi wari ukuze icyo gihe? Sinabona ari wari ukuze cyane ariko wari ufise ubwenge. Ubuzima bwo mu ikambi bwari bumeze gute? Ndibaza umuntu wese yabaye mu buzima bwo mu ikambi arabuze bwari bumeze. Ku batabobayemwo rero. Batabobayemwo? Bakire ku mayange je siri rube ku batabobayemwo. Ubuzima bwo mu ikambi si bworoshe. Ntabwo bworoshe. Ariko se ngo buragoye kandi harababushiye Imana babwana. Umva hari hafa na hafa. Ariko je msanzwe mbonye yo naimvuye naho naringiye yari different life. Kari ubuzima butandukanye. Muri yo kambi mwahanwe mwaba ahambere naho mu ikambi. Different yari ye. Different yari nini cyane gose. Very different. Kubera aho twaba mu ntuzi Tabora. Bashaka kora choice wiyumvire. Uvuga ati genda shaka kurima amaheka 110 is up to you. Is up to you. Bivaye n'ubushobozi baba bifite wenyine rwati genda afise ingufu ashaka kubikora. Ariko mu ikambi bagupimira akantu kangana na santimetero nka 500. Rero bakaba hari mwinzu. Ariko mu ikambi akanongera karuza kurima. Ariko mu ikambi mwarapokera injya. Ane bijya ibintu bapokeye ona hari na kimwe byashitse abantu. Niyo mpamvu nshaka kumenya challenge wowe urigeze guhora mu ikambi ukiri umwana ndaze hari ubuze ubwenge wati bino byarangoye tikweri hari ibintu byangoye wewe warigeze kugenda gusenya inkwi. Ndibaza umuntu yabaye Mutabira wa mbere
arahazi n'umuntu yabaye mutayira kabiri ari bitango biza muyovozi arazi challenge twari dufise y'inkwi mwikambi utishoboye ku kanoti nguzuragura amakara byari bigoye wateza gufata bashaka ngaho kugenda gusenya nka za udirije abantu aba maybe 50 km ukazindukana mu gatondo zikarinda gukurengera ko ziri ku mutwe tarashika mu abantu batazi ngaha challenge ubuzi ko uciye mu izi nzira za mukato ni 45 minutes from here toje ni modoka sfei ni modoka so nibaza n'amaguru ngira ngo kizaba maybe 6 hours walking kandi bakora n'ikintu ku mutwe hariho tuwe twasenya rero hari more than that kandi hari changamoto nyinshi ariko genda yugahura n'abaha bakakumerera nabi cyagahura n'abajambaza kumerera nabi umva cyose nyene yari changamoto ubuzima bwo mwikambi mutabira amani bwari bworoshe haza guhena ngo umuntu yarabayeho neza mwikambi basudanga gusa mwikambi hari abantu bari babayeho neza hari abantu bari bafite amafaranga sawa amafaranga yego naho yabafite amafaranga ariko naho nyene nume yavuga ati jewe n'umwanya ngaha nyene bashobora kuntera urazi ko wahunyira ufise wasiwazi ati anytime ibintu byo kwiba bijya unatawe mwikambi rero ntabwo ntashaka kumenya ko hariho experience y'undi buzima buhari bitandukanye n'ubuzima turimo urabona hanyuma murabandanya mu bwo buzima nizere ko mwari kumwe n'abavyeyi nayo kumwe na mama wanje na mushikanje twarabona nkuko nye turi ngaha nyene nabo nyene hanyuma mugirwa ubuntu mura Imana yacu blessings kweli mushika ngaha mumaze gushika benga mashize ryari tariki 9 ukwezi kwa gatatu 2005 17 years imyaka 17 ntabwo ari kera cyane kandi ntabwo ari oya 17 years nkumwa umuntu yavuke muri ya mwaka mwe mushike ngaha barakuze n'abasore okay mumaze gushika ngaha rero kuko everything was new kiri kintu cyose cyari gishasha nakaiga challenge warahuye kuri wewe ukimara gushika ngaha kuko wari umaze gushika mu kindi gihugu gifise imigenzo yayo imikorere yayo abantu bavuga ukundi ibintu bimeze ukundi mutari mumenye muri Afrika kuri wewe ni ibihe bintu ubona byakugoye sirova ngo hari ibintu byinshi byangoye jewe kwero wazi ushize ngaho ugifise ubwenge bwa sharp biroshigira ngo ibintu cyo bimenyera ningoga ariko changamoto nyinshi zahaba ko ntuzenya ku rurimi cyongereza ariko wahura n'umwirabure mwibabara kwibaza ngo navuga rwa rurimi uvuga ugasanga muri abantu babiri mutandukana mugabo musangira uko bagusa ariko nk'abazungu barakoresha ibimenyetso akamenya ati umuntu byagomye mbaya ni kandi nk'abantu twari tuvuye mu ikambi twize burya bwongeza bwa kubangayiza waragerageza byishoboye ugahondagura cyongereza ba ngo give me water ngo herongo thank you yari thank you yari thank you kwanza bavuga thank you ntabinde ngo yes oui sharibs ariko nta chamoto nyinshi nagiye mpura nazo byari ibintu byoroshye byari bisanzwe ko nayi kumwe n'abajama umva twamenyerana kandi yagahura n'abakenya canke gahura n'abatanzania kavuga urimi basanga ko murigishanya ibyo utazi umaze gushika ngaha ntibigeze wiyumvira ntibigeze umisinga ukumbura ahantu wavuye ahantu wari uvuye banje no kubari ari coco mu buzima bwanje bwose yani mu bwenge bwanje bwose jewe narumva ngo kuzibura ngo ati abantu ko bara dreaming to be honest bati ivyo vyimba basiko apanga sinabi nagemye ko tukibura kweri ariko mbonye uri indege kigomba ati kumera gibura so process zose we ntane I don't know nothing ntimwagiye Kigoma none Kigoma je nagenda mbwa je ntabwo je vyanda kubera wari umwana nyene sinari umwana mbwa je iyo process ntiyandaba je nagenda for fun je nagenda ngiye kwinjoyinga gusa mbwa wakora akazi barantu abantu babiri mama na mushikani no bakora akazi so je mbanye ko ari guherekeza gusa okay ntangorane ndavyumvise kandi n'abantu bamara dukurikirana barabumvise ku buzima bwo mu ikambi ku bantu batabaye mu ikambi ubuzima bwari bugoye kuri bamwe no ku bandi bwari bworoshe ariko nabo bantu bari bavuga ngo bafite amafaranga nabo nyene bari bahanzwe n'ibibazo byabo abasuma kuza kubiba abasuma
Yes. Ibintu vya hajya hari ubuzima nyewe yari changamoto nyinshi cyane gose yari hari. Numva ndiko ndavanga n'igihe urumva ndavuga n'igihe ikiro n'igihe. Bikara bivaye niko nza picking up language mu bantu nkamwe. Igihe nawe igihe ni nk'ikirundi se? Harimo amajambo yo mu kirundi shaka kuvuga mu gihe. Numva n'ibijya zoravanga igihe igiswahili n'ikirundi wasanga ko kivanga ico ntikibaye ikirundi kandi. Kandi ngabo bibaye igiswahili. Numva by'umuntu ashaka kuvuga je ndavyumva. Kana ivyo mvuga aravyumva. Ko nakunda kubona abajya abajya abantu baba Kigoma. Nibo baha. Abaha oya bajya Kigoma sabwa aba. Abaha bahera hano hitwa ntuzenya Kabanga. Kabanga. Kabanga uvuye ko Kabanga ndahazi ni impande yo mu Burundi. Za Kobero hariya bajya nabaha no bitanga nabahangaza. Kobero. Yari ugenda mu bice bya Arabivuze gushika za Shinyanga besha bajya nabaha. Kwanza Gasuru hariya aba. Kwanza mu Burundi umuvye ko wavuke muri Tanzania umuvye yakubwiye kuturukaye. Ko abavye baturukaye. Cyo umuvyeyi ava mu Ruyigi. Ruyigi. Uri umunyaruyigi. Yeah, pretty much. Umunyaruyigi. Hapo ndo nyumbani. Mzalia za Cankuzo hariya pale ndo nyumbani. Okay, ariko sindahonyora n'umunsi umwe sinzi ngo hasa gute. Kandi umaze kugera muri Afrika man, nugeze kugera muri Afrika kamera yameze ngaho. Maze kugenda mu Burundi inshuro zine mbwa sindahonyora muri. Nturahonyora mu Burundi. Sindahonyora mu Ruyigi. Nturahonyora mu Ruyigi. Yani wigira Bujumbura kihevingira fani gusa. Jena imbanzi ibintu hayo haji Bujumbura. Ruguru sinamenye kiroba kintu hayo bara sindagipanga. Ruyigi. Ne ntaba anko ba office yo. Na. Aba aunties, aba cousin. They are not. Bose bari muri Tanzania se. Bamwe muri Tanzania abandi bagiye mu za Amerika abandi bari mu za Uganda so biragoye ngo bamenye nkabagiye muri Uganda bagiye na mamangera ntabazi ikundu ukuntu bameze bagiye bakiri bato so zihari. Okay. Okay, naenda gusubije mu gatonya nyene kugira abantu bamenye ati uyu n'umurundi yavuga Ruyigi abavyeho abavyeyi baturuka. Uravuga ati maze gushangaha nta challenge nyinshi wahuye ariko icyongereza kweri ku bantu kweri tutari twarize icyongereza cyaradukubise hasi pe cyaragize rero umaze gushika ngaha akongereza uratangura kwa picking up little bit uratangura picking up kuko ntiwashitse utangura kazi cyangwa washitse wiga. No je nashitse natanguye muri primary school. Nanye nayize umwanya mutoyi tabango ndakuze nca ndakubwiye icyongereza. Muri primary namaze ndibaza nka 2 weeks 3 weeks. Cyenda reko kubwira ni ngo mwishuri z'abakuze mu cyongereza ari which was milipera ndahabona milipera cyongereza ni bagenda. Ndamara yo aba 6 months cyenda muri high school. Okay. Samaze umwanya munini cyane gose hariya nze. Kubera bivanye n'ukuntu umuntu yaba yitaho ubwira ngo avuga ati je nkeneye kuva hano nige niba bira ko bagomba nige mveho byazite. Okay. Ndagenda muri high school. Shaka gutwara mu bintu byinshi gusa nyene I think mu chama kiyore introduction ku bantu ba ahantu tuba twaravuye abantu bo murakura ati uyu muntu avuye hana kanaka mu Burundi mu Tabira Tabora n'ahandi. Rero je nakumunda kwibarize ku buzima bwo ngaha muri rusangi kuri wewe ubona ubuzima bwo ngaha nk'umuntu yaba yaravuye muri mu ncamake imvamahanga kuko twese turi imvamahanga ubuzima bwo ngaha ubona gute? Ubuzima ntabwo bubi kandi ntabwo bwiza cyane ariko buratandukanye nawe ugiye twabayemo muri Afrika. Hano nashaka gukora cyo yumva ati kaje nkora akazi ngure cyo nifuza bashaka gukora mbwa muri Afrika naho bashaka gukora akazi mugabo kananirwa kugura cyo wifuze ariko hano ugipanze bati ngira ngure kijya kintu ati nkenegura ijya modoka akora ukayigura. So ubuzima mangabo buratandukanye gatoya ariko ku buzima bugende ko imyaka iriyongera ibintu bigenda birahinduka. Tabuci nka karoje igitwashika ngaha igitoro cari ku masenti 40-50 iritiro ariko uno musi tugeze ku madolari 250. So rana hariho different y'ubuzima ko biko ntibiguma bihinduka ko technology hinduka niko ntibiguma birahinduka. Waragenda ugusuma gatwara nk'amadolari 50 yawe batahana itoroli yuzuye yes. No musi genda utware amadolari 50
uzana imikati ibiri n'amata byaheze. So umva ngaho ubuzima buratangiye kuba tough, buratangiye kuba tough, challenge yes. Ni challenge kandi hatarabiye neza nyine tuzohagwa pe, tuzohagwa tarabiye neza. Kana ko ati ubuzima bwe bwahindutse nkuko kuba singles je ndizera ko bizokoroha nko ku muntu yibana. Sawa birisinzi birashika ariko naho nyibivana ukuntu witwaye utavyitwayemo neza birashaka kubera bubi imbere ukaba nabubi nagose imbere. Ubona hazogira igihe amaza bakayazamura ibiciro amarendi buri ko buca ko bwira niko renti iduga niko n'amarendi yaduga. Kandi ikibazo gihari nuko umushahara wawe nawe utaduga. Icyo kibazo rero aho no hari kibazo rero yaba umushahara wacu uduga byari byoroshe. Byari kuba byoroshe umuntu ariko ibiryo ingetsi ko ziraduga igiciro, inzu ko ziraduga igiciro, mugabo umushahara wawe nduga igiciro ubuduga umugabanuka ahubwo. Ariko bino bintu byose bimwe birategwa ni intambara yarasha sinovuga ngo na Ukraine. None ibintu nyamukuru catanguye bino buzima buhinduka camenye kiza corona ija COVID-19 yatumye ubuzima bwose buhinduka ku isi yose. Sio ngo ni muri Australia gusa ni ku isi yose. Ariko igitoro nikigeze kiduka kugera ku $2. Ivy'igitoro navyo ni kubera zino ntambara. Murabona zintambara inganiye yantambara ya gatatu y'isi yose bavuze igombibe inganiye yi. Nawe uremera ko igombibe? Uravyo tubwo twenga miteto acivugisha n'igitoro gacazimbutse. Sidineke ku $3. Uziko nigeze kuziko nabonye kuri TikTok muri America TikTok ngo kigize ku $6. Bado kandi no kwicumi kiroshikako. Nta muntu azotwaza imodoka. Unyere hageze ko abantu batangura unyere utubwaye bakajyanga ko imodoka sanga bayivye. Ubusuma rero nubwo batangure kuboneka rero ikibire ubusuma batangure kuboneka. Umuntu aza mu nzi wava ati je utampaye inyanda kwereka. None economy ikwera iramanuka. Amavuta yaduze igiciro. Imodoka amatrake menshi mwibabaza guhagarara. Ama business menshi aza gushoutinga gushatinga dawo. None ruca tugira. None ese ibyo bihugu birimo birafightinga je ni mu ndibaza nivyo byatuma turonka igitoro cyane se. Sindabizi ariko ndabibona mbona mengo Russia yarifise igira kinini cyane gose ku gitoro niyo ya supplying nk'ibihugu byinshi ku gitoro. Ibihugu byinshi so maze kuba avuga ati okay mwebe ko mufatiye ibihano nanje reka ndabime byo mwahora mwifuza. Niko cabige kwana ko bamfatiye ibihano ngo batanguje intambara avuga ati okay sawa mumfatiye ibihano nanje reka ndabime byo mwahora mwishimisha. Ndabe ninde mugabo. Ariko ibihano bamufatiye nawe uzi nko gufata ama KFC yose mu gihugu McDonald's yose mu gihugu mani baka icambe kwanza comenye ko n'amabanki yarayugaye. N'amabanki yarayugaye. So amaze kugara amabanki umva amafaranga ntiyasohoka ntayinje. Fingi muntu guheze bageze kuva yuko ngo amafaranga ya Russia yakorotse agaciro. Yataga agaciro yani ku rugero rushimishije. Sawa ibi byose nizo ntambazo zabitera none tuzobigenza guteka tubirindeho bizohera niko tuzovyakira. Nari igitoro ngegera ku $10. Hari umuntu azotwaza imodoka. Hageze ko mugotangura kugura amabaskere rero amakinga. Kandi amakinga nabaza yacaduga igiciro. Dibro ubu ahantu ukora ubona wo banga mu rugo iwawe ntuzeye. Ni baskere man. Jewe urazi ko ngendesha imodoka isaha yose kugira ngo nshike kukazi. None ntavyo wumva bogere. Umva ngenda ni kinga niko birontwara hafi nk'amasaha 4 4. Apana amasaha 4 bihugu bizogutwara umunsi. Oya umunsi wono ushika ni baskeri ariko bizontwara amasaha. So naho kazi ntangura saa 6. Ndo navyuse irasanga. Sasa z'umutaga cyane sasa z'ijoro. Z'umutaga. Nabo bwati mfate transport za ntuzenya za public transport. Steve yashaka kuntwara laka hafa nawe kuva ngaha gushika kuri train station. Minota 30. Ariko naho nibaza no kubazo baduze ibiciro. Byi. Ibiciro by'intuzenya. By'amatike. By'amatike. Birashika kaduza canke ntibaduze. Muga ivaye nuko ibino bintu ko birahinduka nabo ndazi baruduza. Okay, reka tuve kuri Russia. Ni bino bintuzenya kuko
nta kundi ni kubibamo Nta nuko kundi nyene mu buzima, ni kubibamo n'ubuzima Bitegeza kuhaba. ni kubamo Bitegeza kuhaba. sasa rero je naguma mbaze Mm. hari akantu wakomojeho sinakakubajije ubwa mbere navuga ati ndaza kugera nza kukakubaza Nta kibazo. ubuzima bwo kuba umusingo ngaho buraryoha canke burabishe Ndizera yuko nta muntu aryoherwa no kuba umusingo. warigeze kubana n'umuntu mugatandukana let's say ku ruhande let's say nk'uko utabigizemo uruhara wifuza kubandanya n'uwo muntu ariko n'uwo muntu akamera nk'uvuga ati oya bimera gute Bikora menya ngo sinzi ko baci umugani mu kirundi ngo nta sunikira igikere mu mwobo kidakwigwamo kiraturika kimeninda. So nawe yatavyumva kumwe nawe we nta point umuforcinga ngo gira ibi atabigomba uramureka akabandana n'ubuzima bwiye nawe akabandana n'ubuzima bwawe none bikunze nawe mukumvikana ni vyiza gusubira gute se biba none ubwa mbere ntaba yarabibona yuko this is my right choice why mu nyuma bihinduka mumaze nko kuvyarana umwana umwe canke abana babiri mu nyuma bigahinduka kuko kino kintu ndimo nakikubaza uza kwishura muri rusange bivanye I know kandi nawe bino I think uri muri community bino bintu urabitse urabizi ko ari cyo kibazo dufise ngaha hasa muri community yuko dufise abana beshi batagira base canke se batagira batabana na base. Ndibaza uravye muri buno buzima turimo muri kino gihugu turimo n'imigendere yaho ugiye kuraba urosanga yuko ibice byinshi kwijana ngaha urosanga nk'ibice nka 60 cyo 70 kwijana ari single parents hari single mothers single fathers ni beshi so maze kuba nk'ibice nka 50 kwijana cyo 60 urumva nibwo buzima babamo none impamvu yibatera kubera ndashaka kumenya why ubwa mbere muba muvyumva kumwe ariko yamara kuvyara canke abana babiri agahinduka. Je ndibaza ni system yo ngaha tutariyiga ntiturayimenya system yo ngaha iraducanga tugomba kubana lifestyle yabo ngaha twibagira twaje tuva system ziwacu tukatuza dushitse ngaha twavanga na system z'abazungu tuyaza yuko twabe babazungu ariko wararongo umunyafrika mu Burundi canke mu Kongomani mu byumva kumwe mwese muba muzi lifestyle muri Afrika sawa yumva urazi ko beshi bava hali abati ngo hali mwatunyanya asa ngo kwari kunuku ngo renga ngo twarose freedom ngo nshobora gukora byo niyumvira ariko je ndibaza kintu nyamukuru gituma hano ubuzima abantu bo ngaha beshi abasingo babeshi ni kintu cha income kirimo centering kubera niyo kubera beshi nta muntu aragenda kubana n'umuhungu canke n'umugabo ave yuko uko gusa ategeza kuva afise umwana canke abana babiri why koreka ava afise abana babiri canke umwana umwe ni income yo muri centering abayishakira none ndeka ndakubazira uramaze kubona abantu babanye tanumwana umwe bagira tanumwe afise umwana batandukana hovyo that's why nanyi ndakubajije ati kubera iki badatandukana bakiba atanumwe afise umwana ariko bagatandukana ruko umumama amaze kwironkera abana ese intumbero yabo no kwironkera abana bahita bigira bironkere single parents money nivyo ngira birashika akaba nivyo birimwo mu bituma ivyo bintu bishika ivyo bikwanza ndibaza ko ivyo bifise advantage nk'ibice nka 70 cyangwa namwe abagabo murabifise mu ruhara nta mugabo yifuza kuvuga ngo avaye n'umugore amukunda waramutoye umuzi kumukunda ntimwovyana abana babiri batatu canke bane ngo muratandukanye none ni urudandaza gukora canke ngo bari kandi nka twebwe twakoze tutafise bapapa bafuye tukiri bato so turazi ubuzima twabayemo tutari kumwe n'abapapa ku ngare bugoye aravuga ati papa yaba ari ngaha ibisije mba ndiko ndabikora urumva ariko nkungaha nawe ukabona abana ko barakura nta se bagira se ari hariya ariko arahangayika yiwe hariya nawe ariko arahangayika hariya ugasanga abana ko raja mwibarabara bako anywibiya yura mutwe utura abana beshi ngaba bamaze ko babalezwe n'abasingo madam beshi ni bakero sanga muri head bameze neza nowadays beshi akira kwiza 14
bana bariko bazipomana nyina wiwe je none indero izobaho gute nyoko wawe azanye umubrazameni angana na wewe none wa mwana azokubaha wa mubrazameni oya amwite ngo nise wiwe tasi wayi ngaho rero nk'ivyo no hanura nk'abantu bafise abana bariko barakura yes bakwiye kubirabira hafi sana nk'aba basingo nyene bagomba kwita abasingo bakwiye kubirabira hafi kuko bano bana nibo benshi bahaye binjira muki mugasho nzawaje uza abarundi dufise mugasho ni benshi abarundi kandi bari yanga na bado inge mu myaka 5 iri imbere zobara abo si abana nyebona